Mwaramutse canke mwiriwe naho muherereye, umunsi tugiye kubabwira abajura canke abasuma karuhariwe bivye indege barayiheza burundu kugeza kuko na nubu yaburiwe irengero. Menya vyinshi kuri abasuma canke abajura badasanzwe. Ariko imbere yuko umviriza iyi video nca ndagusabye subscribe canke s'abone nimba utarayigira, ukaba warayigize nawe ushireko j'aime, partage na commentaire. Nibavuga abasuma canke abajura ndetse mu congereza thieves, wibagire babandi biba impene, intama, inkoko ndetse n'imfungwa zo mu mirima, bene aba barishonji. Ahubwo abasuma ba nyabo naba tugiye kuvuga hano. Kugeza ubu imyaka ibaye 20, abagabo babiri batagira ivyangombwa vyo gutwara indege bivye indege ya Boeing 727 agakwega 200, ndetse kugeza n'ubu abategetsi bari bacunze iyo ndege babuze ayo bacira n'abamira kuko bayobewe ivyabaye kuri iyo ndege ndetse n'abayivye. Hari igenekerezo rya 6/3/2023 ubwo iyi ndege yahaguruka ku kibuga citwa Quadro do Feveiro kiri i Rwanda muri Angola. Angola ni igihugu giherereye muri Afrika cegeranye na Congo Brazzaville. Nubwo hari hasanzeho ubuhinga bukomeye bwo gukurikirana iyo ndege hamwe n'izindi, iyi ndege yaje kubura irengero ibura no ku vyuma biyicunga, ico benshi bakunze kwita amaradari, ndetse ntiyagira n'ahandi hantu igwa ndetse iza kubura gutyo. Muri iyo ndege harimo abantu babiri, umwe akaba yari Ben Charles Padilla, yari umunyamerika ndetse akaba n'umupilote asanzwe, ariko akaba atarafise uruhusha rwo gutwara iyo ndege. Uwundi nawe yari umugabo yamufasha yitwa John Miekele Mutantu wo muri Angola, yasanzwe ari uwo muri Angola wewe. Amakuru yagiye hanze yerekanye ko iyo ndege Boeing 727 agakwega 200 yari yanditswe ku kigo ca Aerospace Sales and Leasing. Bivugwa ko iyi ndege yari isanzwe iguruka, yari imaze kuguruka amasaha 38,488. Iyi ndege yari imaze imyaka 25 ikozwe, no kuvuga ko yakozwe mu 1988. Nubwo gusa yasa nk'iyishaje, ariko ayimuze wemewe kuguruka mu kirere ca Angola ndetse ikaja no mu bindi bihugu. Ariko kubera amafaranga yari atarishurwa niyo ndege ajanye no gukotesha ibibuga vy'indege, hari haheze iminsi mike ibujijwe kuguruka kubera yuko itari bwishyuye ayo mafaranga. Umunsi umwe muri 2003 rero nibwo abagabo bakoranye n'abakozi b'iyi ndege basaba ko boyisuzuma. Ntivyatevye iyi ndege yaje kuguruka, ariko vyose bakaba barayikoresha gake gake ata n'ivyangombwa bari bafise, ndetse hatabanje no kubaho ugutumatumanako amakuru n'abayishinzwe. Iyi ndege rero yaje kuguruka, ihaguruka abari bayitwaye ntibigeze bashiraho radio ituma bavugana n'aho bavuye, maze ihita ifata inzira yerekeza mu nyanja ya Atlantique majaruguru. Bidatevye mwanya mutoyi hatanzwe amategeko ko iyi ndege yibwe, bituma isi yose ibimenya, ahantu hose baratangiriza, ndetse hatanzwe amatangazo menshi ko iyi ndege yibwe. Inzego zose zo mw'isi zitangura kurondeza, ariko ntibayitoye kugeza n'ubu. Ntihazwi icatumye abagabo biba iyi ndege. Nta makuru namwe abagabo bongera kurungika ahariho hose, kuko yaba indege yaba bayivye ntibigeze basubira kuboneka na rimwe gushika n'iyi saha. Abantu benshi rero baribaza ati mbega iyo ndege vyoba vyagenze gute ivyayo?
Kimwe mu vyantu bashobora kwibaza yuko iyo ndege yoba igiye hama igwa muri Ocean Atlantique, ariko naho nyene nta vyemeza biriho. Ikindi benshi bibaza nuko yoba yagize impanuka ikagwa mu misozi miremire, navyo nyene ntavyo bemeza kubera inzira yafashe inzira y'ibahari Atlantique canke Ocean Atlantique. Benshi rero ntibashobora gutahura gushika iyi saha uko iyo ndege yazimiye. Ni vyinshi bikigoye gutahura kuri ivyo, ariko kimwe mu bitangaje nuko ari ahantu hake muri Afrika hashobora kwakira iyi ndege bitewe nuko imeze. Bisigura ko yari nini cane bimwe biteye ubwoba. Bimwe biteye ubwoba, ni ukuvuga ko yashobora kururukira ahantu hake cane muri Afrika. Ariko rero imyaka 20 yaheze ata makuru y'iyi ndege canke abayitwaye basubiye kuronka. Benshi bibaza ko yoba yarakoze impanuka ikagwa mu nyanja, ariko ivyo navyo sivyo kubera nta vyemezo bafise, ndetse ikaba yarahitanye n'abagabo, ariko ivyo vyose nta vyemezo ndetse n'ibimenyetso navyo nyene bafise. Ni bimwe mu busuma bw'ibihe vyose canke vol historique ikunze kuvugwa cane muri Afrika, kuko biragoye no gutahura ukuntu indege igwa ahantu hake ari nini ishobora kwibwa ndetse bikarangira yibwe kopokopo. Benshi rero ntibashobora kubitahura uko vyagenze, ndetse bashobora kubona ko bimwe ubufindo bukomeye kuri bwabo badashobora kumenya n'inkuru niyo vyatahiye. Mwakoze mwe mwatwumvirije, tugusavye kugira subscribe nimba utarayigira kugira uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne. Nimba warayigize nawe ushireko j'aime, partage na commentaire. Ese iyi ndege uribaza yuko vyoba vyagenze gute ivyayo? Iyi nkuru ushobora kuba wari bwayumve, vyose nibitubwiye muri commentaire mubwiye ko bimeze. Tuzosubira bye bye mu yindi nkuru.